Hello bakuzi bagitega Entertainment TV mumeze neza twe tumeze oshi nkuko mutubona imbere ya kamera mwite White canke Elkastabi n'andi mazina yose ntangorane nimwe. Yes nkuko mubibona simba ndi jenyene mbandi kumwe n'undi muji wanje ajya ngo ngena ndamwakira muji Tagushimira cyane gomeze neza. Ajya ndabona ko uri umwige make. Urakoze cyane. Meze neza. Ego meze neza. Kuno musi wageze gute canke uramuse neza ariko ntuzi ubimeze gute? Niriwe neza cyane nari meze neza cyane. Umunsi wagize bakomeye cyane. Yes urakoze bagitega Entertainment TV murumva yuko umudemu umwana turi kumwe ameze fresh kandi murabona namwebwe arakeye sana. Hajya ngo bakwita gute? Banyita Niyonzima Greta ariko abandi banyita akandi kazina ko ku ruhande bakunze kuvuga iyo tuvutse abavyeyi bacu bafite amazina batwita abavyeyi banje banshimye kwita Niyonzima Greta akazina ko ku ruhande DJ Gege. DJ Gege yes bakuze bagitega Entertainment TV ati mite DJ Gege canke Niyonzima Greta kabisa naho nyene n'amazina yose abafisa akantu kako nkuko mwamusanze mubizi rero mwavyumvise ni White na DJ Gege. Yes ati uno musi rero twabateguriye iki? Uno musi tugomba turabire hamwe muri rusange iti mbega wewe murakuze kubona iyo uri kuratembera hari abantu benshi bakunze gusokera ahantu hanaka bakaja mu kabare hajya ngo nawe mukunzi uri kuradukurikirana uramaze gusohoka cyangwa uramaze kubona abasohotse mu kabare. Yes reka nizere yuko umaze kubabona ariko DJ Gege nawe hajya usohoka ntarakwishura abakunzi bagitega Entertainment TV ntimwibagire kugira share comment ndetse na subscribe subscribe ba comment ibintu nk'ivyo kabisa ego iyo uvuze ego manasohoka urusohoka urusohoka wenye iyo bishitse hari gihe nshobora kuba njana n'abandi bigeme turi mu rungano rumwe ariko kandi hari gihe nshobora kuba njana n'undi muntu kwajya ko uri umwana mwiza akeye ukunda ko ushobora kwisokana mu kabare wenyine. DJ nyene birashobora kuba bingora ariko hariho n'undi ashobora kuvuga uti ndakeneye kurya akanyama ndakeneye gufata akantu mfata hama ashobora gusohoka kabisa akavuga ati je ndi DJ Gege uno munsi ndaturutse ndagiye mu kabare ngiye kwifatira moyo bitoto moyo ariko ivyo je ntibirigera bishikira igihe cyose nzi ko ushobora kuba nsohotse nshobora kuba nsohokana n'abandi nabakubwiye kugira ngo cyose nshobora gusohoka sinshobora gusohoka jenyene ndi kumwe n'abandi bigeme canke naho tuvanze muri rusange canke na hari undi muntu yambwiye ati uyu munsi ushobora kuba ufise akanya dusohokana ndashobora kuba no kwisiga nkamaduka cha dufata akayira kirumvikana abakuzi bagitega Entertainment TV bamaze kuvyumva DJ Gege birashika akisokana muri bare ari toto moya hanyangena ndamwibariza iyo bishitse ukisokana wenyene bishitse mbega hajya ngo urwazinga jewe abakunzi bagitega Entertainment TV jewe akantu k'ubwenge kabisa uti jewe iyo nasohotse sinwa inzoga kandi kamera kanje sinwa inzoga. DJ Gege nta nzoga DJ Gege naho muzo mubona nta n'inzoga guys uti DJ Gege nta n'inzoga guys muranyumvira guys bakunzi bagitega Entertainment TV uti DJ Gege nta n'inzoga bisigura ko anwa amazi amazi gusa hari fanta hari amaji agiye atandukanye ajya yose ndayafata hajya ngo hari n'akandi kantu bazanye bita akaruturutu hajya nawe uragafata ego akajenjembe ariko fata bakuzi bagitega Entertainment TV bamaze kuvyumva yuko DJ Gege ntanzaganwa ntasonganwa ntakiyeranwa wowe ugomba kumusohokana ntagoye ni fanta amazi muri ko muranyumvira umuruturutu wonyene naho ntuzinze. Yes hajya rero uti bishitse ugasohoka ariko wajya ngo ikaniraborera ifanta ntawe ndabona ifanta ishobora kuba yaborera ifanta ntawe iraborera hajya iyo hajya hari abantu ushaka gusohoka ugasanga ifanta yacyanze n'akandi kantu k'ubwenge ukaguma wibaza ngo ni ifanta iyo abantu bariko barafata ifanta ashaka gucanga ariko je ariko ndanwa ifanta sincanga iyo rero ashobora kuba nacanze nayo gucanja muri babandi bashaka kuba banwa inzoga hajya mvuze nti ndacanze hajya
banwe inzoga gana n'ijya n'inzoga hajya nabonye aba demu benshi aba store benshi kuntu banwa abantu bakwitagete bashaka kumuyifana ngaho ugasanga hari akandi gatipe bita kaboke hari kakantu kabaro k'ubwenge man imwe kacayishira munsi abakozi bagitega entertainment TV abantu bakora ako kantu baba store abakobwa usanga yafasha agafana ugasanga kantu bita gapeti nda nakaboke yagasize kereke pari azaragira gutya gusa kadabire respect ariko hajya naho jewe ubuze kujya imbere ya teretse hajya bafise ikintu ariko arahisha kugira ngo ushobore kubishira agafana imbere inyuma ushishira kaboke cyangwa ushishira akandi kantu k'ubwenge ariko ikintu nzi kivangwa niko kanaboke yonyene ico ndazi ko kivangwa rero ujya wundi sinzi ngene baca babigenza bafise ubundi buryo bashobora kuba babigenza ikivangwa niko kanaboke gusa ico nico nzi yes rero mwamaze kuvyumva turiko turaraba ati mbega iyo wasohotse birashika weekend ugasohoka ni wewe wenyene cyangwa ugasohokana n'uwundi yes mbega nakubajije iyo bisitse wewe wisohokanye uri umwe cyangwa wabonye nk'undi muntu yisohokanye wewe wambwiye ko umifana cyangwa birashitse uragacanze birashitse ariko murantunga abakozi bagitega entertainment birashitse mwumvisa yuko DJ Gege amwifana n'amazi gusa ya uno musi rero dusipoze ko aza kunwa bière hanwa iceri cyangwa kamusiteri cyangwa kaboke karaborera guys na urabizi ko kaborera yes no musi rero uragafasha DJ Gege yanyoye akaboke tubiri dutatu tune araborera iyo uborera wisokanye yora bikugendera gute kubera ko ntaraboregwa ivyo maze kubibona ku bandi ku bwanje jewe sindaboregwa kuko nakubwiye ko ntanywa inzoga guys nabwiye ko je ntanywa inzoga nanaberwa nanyoye inzoga izi nta nzoga rero kuri ico uvuze wayiti kubashobora kuba bashobora kuba banywa inzoga nagenda bikubwira iyo ari umwe ashobora kuba yisohokanye ari umwe n'umukobwa canke reka tuvuge n'umwigeme yisohokanye yanyoye inzoga ku mumama vyo biteye isoni si vyiza uri umumama uranyoye inzoga nturi kumwe n'umugabo wawe umucace wawe tujye kuri kote y'abakobwa reka tujye ku mwigeme umwigeme arisohokanye aranyoye inzoga araborewe nta n'umwe bajanye hanyuma arageze gutaha urabizuye utaha ico ni kibazo gikomeye cyane ego ni hamwe bamwe wacu wisanga uraye ahantu utaruzi urabyutse usanga tehe ntiwaruzi aho waruryamye iyo ni ingorane uburyo guys reka tumenye yuko iyo tuhageze ko dushobora kuba tunywa inzoga menya uti jewe ngejeje ngaha nzoba mpevye ndatasha kugira ngo ushobore kuba hajya akayoga nako karubwe urabyumva bese unwa kamwe ngoma mushaka kuguma guys namwe niko mubizi nizere namwe ko ariko mubibona kabisa ariko nubwo mbajije ko bigeme gusa ko bashaka kunywa inzoga hanyuma nabo nyine ugaca usanga baranyoye baraborewe barabuze niyo bataha hariho n'abahungu bameze uko abahungu ariko umuhungu umusanze ariko aratembagara mu ibarabara sico kimwe ariko sico kimwe nico cyangwa umumama ugasanga ariko aratembagara mu ibarabara ariko aracapa witi kazi wewe ndibaza yuko uri kuravyumva kabisa ibyo turiko turaraba ushobora gusanga uri umwana w'umwigeme amaze gusohoka akisohokana wenyene bigashika ukanwa moya 2 3 zikakuborera ugasanga wabaye nkande nka DJ Gege wagiye uracapa witi nta nzoganwa amaze kumva yuko DJ Gege nta nzoganwa guys uno musi rero tugomba turabe kandi mbega umumama canke umumama mbabuze umuntu yubatse sinzi nako ariko bitaho reka tuvuge umukenyezi umukenyezi dukoresha umukenyezi uno munsi uri umukenyezi wasohotse mu kabare usohokanye n'umugabo wawe umugabo wawe anywa inzoga imwe wowe unywa zitatu birashitse uraborewe uno munsi bibaye kuri inde umumama mama DJ Gege ari wewe waborewe umugabo nawe wawe ntiyaborewe mbega uri kurabiraba wewe ari nka wewe wobyitwaramo gute onye ni umumama ni umukenyezi yasohokanye n'umugabo wiwe yanyoye 2 canke 3 umugabo yanyoye 1 canke 2 waracakomeye ariko umukenyezi
we nyene ashobora kuba yaborewe aho nta ngorane n'imwe murazi gituma atangorane n'imwe irimo wayiti jewe ndi kumwe n'umugabo wanje jewe nabone ndi kumwe n'umugabo wanje yanyemereye kuzinwa ko ndaziborego umugabo wanje niwe muntu wa mbere ari kugira ikibazo mu gihe nari kunywa inzoga nyinshi nkaborego none turi kumwe none nanyoye inzoga kandi ni nawe yazinguriye ariko tuvugisha ukuri ikibazo gisubira kuja inyuma y'abandi yo singorane kubera ko jewe nyuma nshobora kuba nanyoye inzoga nkashobora kuba naborewe umugabo wanje niwe yazinguriye kandi ni nawe turi kumwe numva atangorane n'imwe ishobora kuba ihari ati ingorane iri hajya nijanye iyumvire nijanye ndi umumama nijanye ndi umwe kumbure twajanye n'abandi bashaka kunsigayo barashobora kuntwara ego bagacagenda kumubwira ati burya yaborewe bimeze ko araje kuntora aje kuntora nta kintu na kimwe yigeze angurira birangora kumwumvisha ibintu byinshi kuko nzombaza waziguriwe nawe wazinyoye gute byagenze gute washitse gute ico nico kibazo kija kihaba ariko mugihe ariwe twasohokanye tukajana aho nta ngorane nimwe ishobora kubirira nta ngorane ni guys buriko muravyumva yes ukabura uri umumama wisohokanye mu kabare ngoma ndabivuga bakuzi bagitega entertainment TV nimba uri umumama uri kuradukurikirana wibereye hatandukanye bikaba bishika ugasohoka mu kabare wenyene ugasanga waborewe unyoye 3-2 zakuboreye menya yuko atari byiza sohokana n'umugabo wawe nkuko DJ Gega bivuze uti hamuborererwa imbere y'umugabo wawe wenyene araza kumenya ukungene akwandaza hamamishikire home bishitse rero ukagenda ari wenyene menya kwigerera hama uvuge ati n'inamwa 3 ziramborera ze gutuma ntabona iyonje ntanwa 2 biraja kubona iyonje ndaja gushika amahoro aho ni safi guys hama rero tugiye ku mugabo na iyo umugabo nawe ashobora kuba anywa inzoga nyinshi akaborerwa gasanga umugore wiwe nawe anwa kamwe ko kugarura ubwenge gusa eske mbega wewe iyo umugabo wawe yaborewe uwo mwandaza gute canke uwo vyakira gute iyo ashaka ari umugabo wanje ndabaza DJ Gega mbaza namwe guys duze guhurira muri commentaire baza kugenda batubwira nabo ko babibona na cyane cyane kubganje wayiti iyo umugabo wanje ashaka kuba yaborewe je kumbere sinaborewe bimera nka kujya kumukenyeza jewe ndamushikana muhira kwera ko je mba ndahari kugira ngo nshobore kumufasha ego n'umugabo wanje nari yuri umufasha ndumufasha wera no muri abagabo natwe turabafasha kubera ko ntegereza kumufasha nyene ntegereza no kumwitaho muri ako kanya mba ndahari kugira ngo nimba ari umuntu ashobora kumugirira nabi ntibishobore no gukunda kugira ngo bamugirire nabi ego sinzi kurabona mu gihe ashobora kuba ari umwe ingene bishobora kumugendekera hari abamusopa baramusopa agenda aragwinzuka urabibona kayiza umugabo ameze nk'uko karabwire ati big up Sara ariko gusa twikebuka ariko wanyoye izo wisororeye oje cyane oya ariko turikebuka kubera ko hariho ibintu usanga byatubaye ko kubera igihe dushobora kuba twanyoye inzoga nyinshi menye uti jewe ndashobora kuba ego kuboregwa harimo navuga ati je nanyoye simboregwa sinyoherwa inwa mugwa nubwo woshika ukumva uramerewe nabi kumbure muri wowe wumva utameze neza mugabo uvuga uti nubwo nwameze kuntu ndashaka gutaha muhira sinza kuyihayoberwa uti rero muri rusangi wewe tumwe twigerera kirumvikana abakuzi bagitega entertainment TV Gege mwumvise yuko babwiye ati kunwa mugira iki mwigerera guys nibaza tutabarandiriye mwavyumvise yuko tweko turabira hamwe uti uri wisohokanye bigenda gute wasohokanye n'umufasha wawe bimeze gute byageze wewe bigashika ukanwa mbiri ukarenza uti bimeze gute nibaza yuko byinshi mwagiye muravyumva DJ Gege abivuga bakunzi bagitega entertainment TV reka tureke kubarandira ndibaza yuko ari byinshi mwagiye muhumvira byinshi muvyumva ariko ikibazo kica kigaruka namwe tuza guhurira muri comment musharinga mukoruku ati niki ati mbega wewe wasotse uri wenyene wo kwitwara gute mu gihe wanyoye inzoga nyinshi zikakunanira gutwara wewe uri wenyene wo kwideburuya gute byogenda gute kugira ngo ntusarike guys nawe uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa uri kumwe n'umufasha wawe wonwa zingahe kugira ngo umugabo wawe ntazagukeme ko waborewe byakunaniye kwitwara nawe uri umumama wonwa zingahe kugira ngo umugabo wawe ntazagukeme kugira ngo ushobore kuza kumwandaza muri rusange muze kwandazanya tuze guhurira rero muri commentaire guys Gege akajambo kanyuma woge ndubwiye
abakunzi ba Gitega Entertainment. Akajamo kanyuma no by'abakunzi ba Gitega Entertainment TV reka tumwe twigerere tumenye yuko inzoga dukoresha ibintu byinshi tutari dushaka gukora ariko reka inzoga ntihaba arizo zitwara ati inzoga ntaba arizo dukoresha ibyo tutari dushaka gukora ako kantu murakuba bandanye inzoga ntizikoresha ibyo tutashaka gukora ahubwo twese tuko turonka tuvuge duti jewe ngejeje nga nta bindi ego bakuzi ba Gitega Entertainment TV ndibaze yuko mwabyumvise impanuro Gege atanze YT ndi kumwe namwe nizere ko rero topic y'uno munsi twabateguriye mwayumvise ibyo twababwiye mwabyumvise guys duhuriye muri commentaire ariko ntimwibagire gukora subscribe musharinge mu comment ama comment menshi guys kuri Gitega Entertainment TV ciao ciao